bakunzi bakazoza FM ijwi iryo kugwiza umwimbu kaze cyane muri kino kiganiro itegeko mugishikirizwa na jewe Daniel Alex mugisha nkuko musanzwe mu bimenyereye mudukurikirana kwijana na gatatu n'ibice bitatu abari ibujumbura mukadukurikirana kwijana na gatanu n'ibice bine abari hagati mu gihugu kaze cyane muri uno mwanya mwiza gukurikirana amategeko twari twavyemeye kandi turiko turabikora ivyo navyo sinibindi nukubasigurira ibiri mw'itegeko rishasha rigenga uko amasentare n'ububasha bwayo biri kuwa kabiri uheze twarayaze ibya sentare y'intango turavye ama message yanyu twarabonye ko mwanyuzwe mwarakoze kubana mubandanya mudukurikirana kandi mukongera mukatubwira uko ngene mubibona n'ingene muvyiyumvira. Turabandanye rero no munsi tubamara inyota mu kubashikiriza ikiganiro aho tuyaga uko igitabo c'imanza c'amatati uko ziburanishwa ico bita code de procédure civile mu kirimi c'igifaransa turi kumwe n'abashitsi nabandanije ntwara umwanya reka ndabahe ibintu kambere hano umushitsi rishasha mumenyesha makuru yego jewe ndumuhinga w'amategeko ndumushingwa manza nitwa Maître Nukuri Patrick Didier ndumushingwa manza mu rwego rw'abashingwa manza bakukira sentare isubiramwe imanza ya Bujumbura nkaba maze imyaka 15 ndangura umwuga muri urwo rwego ndi mu mwaka wa 16 ico nashaka gukora nibaza ko kwari kugushimira ndabashimiye gose ko mwadutumiye kandi nejo bundi turaha kugira ngo twungurane ubwenge n'abanyagihugu. Murakoze cyane kubona mwatwitavye hano ibubamfu bwanje hariho umugenzi inshuti asigaye yaratumenyereye twabaramumenyereye arakunda kuba yatugendeye kenshi ngo aduhe umuco ariko kandi hariho peut-être abari mu rutana ari rya mbere bakubonye canke bakumvise bakeneye kumenya akazina kawe. Ego je nitwa Maître Hervé barutwa nayo hanyuma nkaba ndumushingwa manza nkuko mugenzanje yabivuze ariko no munsi mbere ko nivuga gusumba urumva wanteye iteka ari mu bandongoye nico gituma no munsi nza kuvuga nciye bugufi cyane gose urumva hari ico atavuze kari muri Conseil de l'Ordre twebwe kubera urumva mu mwuga dukora ajya umwe wese agira naho tuba twitwa ngo turabashingwa manza tugira badutwara hanyuma iruhande yaho hari n'ibyo atavuze binakomeye cyane ndanabivuga kubera wewe ari beaucoup plus ico no kwita turafise ico bita l'ordre des avocats ku rwego rw'igihugu burya Bujumbura na Gitega ko zitunganijwe naho nyene ari muri yo conseil yerekeye izo zo ari zibiri urumva jewe cenda muvuga kugira ngo jewe ndeke kwivuga kubera basanzwe bamenyereye murakoze utaraciye bugufi gose. Akabazo ka mbere rero ndagahere kuri mwebwe Patrick uno musi ndavuze nti tuza kuganira ku gitabo c'amategeko agenga uko amasentare uko imanza ziburanishwa mugabo kandi mu gifaransa hariho aho twumva ngo ni code de procédure civile hariho na code civile buryo umuntu yumvise cyo ati kumengo biracanze itandukaniro ni murakoze nagira ntanga umuco ko mugenzanje yabivuze hariho ko turiko turavuga ivy'amategeko hariho kuva mu mwaka uheze haraje amategeko menshi kandi meza azanye impinduka zari zikenewe inzego z'abashingwa manza ko ari zibiri zirafise urwego nyobozi kubera abashingwa manza nta buyobozi bafise mugabo n'urwego novuga nti ntunganya bikorwa rushira hamwe ibikorwa by'abo bashingwa manza rukaraba ukuntu bakorana n'ukuntu izo nzego zikorana bagwita Comité National de Baho nico ngira ngo atari yasiguye neza ndi muri urwo rwego ego numva umenga ico kirakwiye byo umuntu atari yavuze mu ntango hanyuma murabajije muti code de procédure civile na code civile bitandukaniye he vyose vyerekeye amatati n'amategeko yerekeye amatati igitabo ca mbere ca code civile kenshi nikiba ari kimwe bari bitabo vyinshi muri make mu Kirundi no kuvuga
igitabo canke ibitabo vy'amategeko agenga amatati no kuvuga ukudahuza hagati y'abantu hagati y'inzego umugabo ataca hakirimwo rero le code de procédure civile tugerageje kuyivuga ukwiri muri mu majambo yose mu Kirundi n'ukuntu n'amategeko agenga ukuntu imanza z'amatati ziburanishwa zigacika zikongera zigakurikizwa kenshi murumva ko abantu bakunda kugarukira kuri ku kuntu amatati aburanishwa umugabo no gushika cike ariko igitabo ico ari cyo cyose kigenga amatati c'amategeko agenga amatati ni igitabo kiba cerekeye urwego kanaka rw'amatati cyangwa isata kanaka c'amatati nk'akarorero kuvyerekeye amasezerano akarorero kuvyerekeye ukuntu ingo zubakwa ukuntu abantu babaho ivyo bita kenshi bakunze kuvyita ngo ni code personnel de la famille mu Kirundi baca bavuga ku buryo bwiyorohereje mu gitabo c'amategeko agenga ingo n'imiryango mugabo ubundi n'abantu n'ingo canke abantu n'imiryango ivyo ni bitabo birimwo amategeko agenga amatati ariko mu Burundi iyo bavuze le code civil ivyo vyose bija hamwe yego okay akazo ka kabiri n'umuntu twavuze ko tuza kuvuga ku gitabo kigenga amategeko nyene ziburanishwa rega ivya igitabo hari igitabo gishasha bombwira muri maki bikuru vyari muri ico gitabo basubije ego murakoze cyane kutubaza ico kibazo kandi niki kiganiro ndagikenguruka cyane kubera kije mu gihe itegeko riho rigihinduka ni itegeko ryahindutse muri Kigarama 2023 rero ubu turi mu kwezi kwa kabiri ndumva yuko igitabo kiracari gishasha niwo mwanya mwiza yuko abari twebwe canke abenegihugu ariko baratwumviriza bashobora kumva bikeye ibyo byarahindutse rero mu majambo atomo nkuko yabivuze code de procédure civile twahorana yari imaze imyaka 18 nayo nyene yari yatanguye muri 2004 yahahora urumva tronse yo muri 2023 urumva naho nyene ni imyaka 18 nyuma ariho byinshi byahindutse rero ikintu novuga nti bon binini byahindutse jewe ico nashoboye kubona ca mbere nabonye nico bita bashizeho umuntu bita mu juge de mise en état mu Kirundi urumva umuntu w'umucamanza bashizeho kugira ngo ashobore gutegura imanza imbere yuko umuntu agitangura gushingisha urubanza urumva haba hariho umuntu ajejwe kukwakira hanyuma agashobora no guhamagaza uwundi wo witwa ko muburana akaraba yuko mwashoboye guherezanya ivyitwa yuko muzokoresha mu kuburana bo bita juge de mise en état umuntu ntiyahahora ni ihinduka rikomeye cyane kubera ico kintu cari mu bintu byatuma imanza zidindira ni ikintu gikomeye cyane hanyuma ikindi nabonye mu byerekeye gikomeye cyane cyahindutse nibyo bita la réduction des délais de procédure kuko hamaze kuboneka le juge de mise en état icambere coco ucubona nuko imbere ya sentare ubu hazogenda ikiringo kizogenda kiragabanuka hariho n'ikindi naciye mbona cerekeye ahanini bon ni nk'umuroro bukenshura kuyiha nk'ibyerekeye hari ibintu twara tuburana twe twita inzitizi mu rubanza nivyo dushaka kwita fin de non recevoir canke ama exception urabona yuko bahereza umwanya w'iminsi 8 gusa kugira ngo umuntu ashobore kuba yatanze iciyumviro ku byerekeye ibyo umuntu aba yashikirijwe hariho n'ikindi nabonye bashoboye kugabanya kera imanza zigiye mu mwiherero zasho kumara iminsi 60 ariko ndabona ko bashyize ku minsi 30 rero ivyo byose urabona ko ari ibintu byagiye birahinduka hanyuma hari ikindi kintu nabonye gikomeye ubona yuko gisa n'ikintu caje gihindura byinshi ni ikintu bise mu gifaransa opinion dissidente ico kintu naco nasanze ari ikintu kiremereye kubera kare abacamanza yari batatu bashashe ahanini ugiye gusoma ico twokwita icegeranyo c'urubanza bakoze wabona yuko bose bashize ijwi hamwe bagatanga intumbero imwe ariko muri kino gihe urabona yuko ico bita opinion dissidente umucamanza azoshobora kwandika avuga iciyumviro yari afise hanyuma ikindi nabonye gikomeye bahinduye n'icita bacise la réforme ya procédure d'appel
mu byerekeye ukunguruza naho nyene urabona yuko bagiye barahindagura bimwe bimwe uko byahora bigenda ariko ngira tuja kwishaho gusumba jewe reka mbaye ndagarukiriza ngaha mugenzanje hari ibindi biri nyuma ndibaza arashaka kubimfasha ko gatoya gusa murakoze ndabizi yuko bakoze byinshi rero sinzi ko hari ico wongera kuko ndazi ko hari ibintu byinshi bahinduye. Ego mugenzanje Maître Hervé barutwana yarakoze cyane kuvuga bikuru bica biza iyo umuntu abajije ati hahindutse iki ico no kongera ko nyamukuru ni ibintu vyatumye amategeko ahinduka. Ubwa mbere hariho imyaka 18 mu myaka 18 isa n'ikwiye kubera hagati ya Rusama 2004 hamwe na Kigarama 2023 mu myaka 18 ndetse irarenga yari kwirakwira 19 ni kiringo habayemwe ibintu byinshi ugiye kuraba uza gusanga n'isi yarahindutse gose hanyuma harabaho kunegura cyane iteko ryari rihari. Ubwa mbere ukumva abene gihugu bariko baravuga ngo imanza ntizihera ahandi ukumva ngo amasentare ari kure ukumva kandi ngo leta yama yatsinzwe ukumva mbere no mu nzego zo hejuru nari nkunze kumva nyakubahwa mukuru w'igihugu avuga ngo ni gute bishoboka gute yuko abantu ari batatu bicaye kugira baca urubanza rw'amatati uza wumva ngo bafashe ingingo imwe kandi hariho umwe atayemera canke ugasanga hariho ngira ngo nk'uwariye ruswa umwe bikaca vyitirirwa batatu. Ico nyene icubahiro umukuru w'igihugu hamwe na nyene icubahiro mega bamwita nyene iteka arongoye inama nkenguza amateka baragihagurukiye gose kandi turabashimira. Uno munsi kiretse mu bisata bimwe turaza kugira ico tubivuze ko ngira ngo canke ku ngero zimwe harabayeho ico bita juge unique aho umucamanza afata ingingo akayemanga atawushobora kwinyegeza inyuma y'ico no kwita collegialité. Rero ivyo vyaratumye ubutungane ivyo bitatu nababwiye vyari sujet canke vyari ko imyidogo vyarakosoretse ku buryo buboneka la perfection n'est pas de ce monde mugabo vyarakosoretse ku buryo abantu bashobora kubona yuko uno munsi ubutungane bwa tebwegera abene gihugu ukabona yuko imanza zidahera kumwe bahora bavuga ko imanza zidahera ubu zigiye guhera kubera hariho ibiringo mugenzanje yabivuze hakabaho n'iki kintu cyuko hariho abantu batsindisha leta cyangwa ugasanga bakorera amakosa leta nibaza kwica atari yagishitse ko cyane aho usanga umuntu abo bita les agents de l'État ari nka mustanteri canke umukozi wa leta no kuvuga leta n'inzego zikomoka ko nka commune ugasanga arakoze amakosa muri uko gukora amakosa ugasanga leta nizo kwishura hari ico cari gitegekanijwe citwa action récursoire aho wakoze amakosa azoheza kirukwa ko na leta kumwishuza ivyo navyo murumva ko bidafashe gose ariko no munsi umuntu yakoreye amakosa leta mu gufata ingingo uno munsi ahamagagwa rimwe na leta no kuvuga yishurizwa ikibiriraho muri urwo rubanza nyene. Rero muri make imyitwarariko ya bamwe n'abandi kuva ku nzego z'igihugu navuze no gushika ku mwene igihugu mutoya isa n'iyishuwe muri iri tegeko. Reka turindire turabe bizoza biraboneka mu nyuma ariko tugerageje gusoma turabona ko inyishu zitari nke zatanzwe ubutungane no munsi buzo kwegera abanyagihugu kandi babone yuko ngaho nyene uti leta ubuye none nk'umuntu ndazi imanza zimwe na zimwe usanga abantu baraburana jobe amatagisi canke nayo yarababuranije mu bigandazwa vyabo n'ibindi ubuye leta izotsindwa canke abo basanzwe baraburaniye canke baraburaniye leta bagasanga uwo munyagihugu yarenganijwe abo nyene bafashe ivyo bintu nibo bazoca babiriha leta bazoca bigenda gute kugira bagire reka mvuge ngira ngo mugenzanje araza kunyunganira mugabo nashaka kubabwira yuko hari umukenyuro mubi mu mategeko mu nyubako y'amategeko yahahora nuko umuntu yafata ingingo akaca yirabira hirya nkuko umenga ntibizomugarukako
ugasanga leta niyo iri kwirahomba abarongoye igihugu bama bariko baridoga bati uburundi burahomba kubera iki hariho abayikorera nabi mugabo hakaba n'abacamanza barondera kujya ibiturire kugira ngo leta ize yishure kubera bafata yuko leta idahomba uno munsi cahindutse n'iki mu gihuzi yuko ufasha ingingo uzohagarara hamwe na leta wahombeje ari we ufata ingingo dufata izo nzego hijeje kuvuga canke komine nizo zikunda kuburana cane canke izindi nzego zikomoka kuri leta uzobanza kwiyumvira kubera itegeko uno munsi rivuga riti uwo muntu yafashe iyo ngingo aza ahagarara aho bita araba mwiburaniro ahagararanye na leta kandi mu gihe bishitse leta igatsinda eco ntaje nari nashikirije mu gihe bishitse leta igatsinda hageze ikurikizwa hazohera gufatwa amatungo yuwo yafashe ingingo urumva ko ari ikintu gikomeye gose ivyo rero turabikengurukira gose inzego zishiraho amategeko hamwe n'umukuru w'igihugu ubu rero no kwitonda imbere yo gufata ibintu by'abantu ego hari abantu bahora baturubikwa mu kazi hari ubusuma bwahora buba si n'ubusuma kubera nta wibira leta kenshi bwari ubukozi bw'ikibi bw'abantu bakorera leta kubera bazi ko bitabagaruka ko naho bizobagaruka ko bazoba baramaze kuhava batazobiruka ko cyane mugabo no musa ako kantu karahambaye nari nakibagiye ako kantu kuko bazobanza kudandaza gukora ku matungo ya nyene gufata ingingo ico rero nico nyamukuru kizohindura ibintu ego unyemerere gato yinaje ngira ico nshimangira kuvyari karavuga kare kuko biri mu mpinduka ikomeye cyane yabaye muri no tegeko bazise mu gifaransa ati amaregle particulière en matière administrative ico kintu rero ari karavuga abantu benshi bogitahura kubera ni kintu kitahahora abantu benshi bafata ingingo abantu benshi bahora bikika inyuma y'ubushobozi bafise ugasanga afashe ingingo zikwegera inyungu za leta kandi uriko uraraba ingene byahora bigenda kuko ari une procedure waravuga ati recours gracieux mu hiérarchique wabona yuko naho umuntu agira ayoma bayita marokuru nta cahintwa kuko yarazi neza yuko naho byoshika imbere ya sentare leta igatsindwa nta mbonanizo kugira zibe rero ubu uye uriko uraraba umuntu azi neza ikizomushikira akaba azi neza yuko ingingo yafashe izomutera ingorane muri kazoza je ndabona yuko bino mugenzanje avuze ni ibintu bihambaye cyane abantu botahura gusha kuri no saha kubera amategeko batarayamenya akiri mashasha ariko ntikibuza yuko umuntu wese itegeko rizajya ratewe k'igikumu ugize ikibazo riragukurikirana arico gituma je nibaza nti kiganiro mwateguye ni iganiro ciza cyane gose ni iganiro gihamagariye abantu aba rumwe n'igihugu canke ufata ingingo kumva ibizo bimurindira ari kindi kintu burya muri bishasha navuze ariko sinagishimangira ko cyane nicerekeye imwe vy'ibiringo ibi vy'ibiringo nza kubivuga mfise ico ngira mvuge nuko mugiye nk'umuntu yunguruje uriko uraraba abantu bariko barahanahana inyandiko ubaravuga yuko utazorenza imisi 15 nico gituma burya ndahamagarira navuze yuko arankurira mu mwuga hanyuma amemtaka no muri conseil de l'ordre ndabona yuko hazogera igihe aba basanzwe baturongoye bazohamagarira mu bice bimwe bimwe kata muntu yobura ntafise umushinga manza ko ngubuye nk'akarorero ugiye kuburana ugasanga imisi 15 gusa niyo bagwa gushobore kwishura utabimenyereye usanga uce kugora haro n'ikindi kintu gikomeye baravuga yuko umundi wese azoba yinjiye muri urwo rubanza ari imisi 30 gusa mu kwishura na karorero hama bakanavuga n'ikindi kintu yuko ariho procedure nk'akaro bitanga procedure ya opposition ubanza rwacize yuko azwari imisi 15 gusa urumva nk'ivyo byose utari umuntu bimenyereye bapfa kuguhereza urwandiko ruvuye muri sentare ukarumenyeshwa urabona ko ruzo gutera ingorane rero nkavuga nti ngahamagara abantu yuko kubera mbona itegeko ryahindutse kandi rikaba risaba ubuhinga nibaza ko bazoreka abahinga barisoma kugira bashobore koroherwa gutahura izo biko biramakoze rega none muri izo mpinyanyo mu gushinga urubanza rw'amatati nta byahindutse iyo ugiye kwitura sentare ubuye muri sentare iyo ariyo yose wagize amatati uzogenda direkitama nk'uko byahora y'amafure n'ibindi byose nta cakozwe ko muri iryo icambere no banza gushikiriza nuko mugiye kuraba kuva no muri kahise kandi naho mwokoresha intambuko isanzwe y'ubwenge murasanga iki gitabo c'ingene c'amategeko agenga ukuntu amatati manza z'amatati zishingwa
zikaburanishwa zigashika zikongera zigakurikizwa yama ijana impinyanyuro y'aya mategeko yama ijana n'impinyanyuro y'ikindi gitabo c'amategeko nibaza ko naco ari ngombwa yuko bene igihugu bakimenya amategeko agenga itunganywa ry'amasentare n'ububasha bwayo. Ivyo rero hari igihe usanga hari impinduka zavuje mu gitabo kimwe zikaca zikora ku kindi mugabo biraboneka neza yuko mu nteguro z'ivyo bitabo vy'amategeko abahinga bakorera hamwe. Ico kibazo candacishura mu kanya mugabo reka mbanze ndabahe akarorero kaboneka. Hariho urwego rw'abahuza bo ku mutumba. Abahuza bo ku mutumba bahora bari basanzwe bafise ububasha, bari basanzwe bafise no kuvuga nti igikorwa cyo guhuza ya conciliation imbere yuko ababuranye imbere yuko baja mu masentare ku manza zimwe zimwe. Ubu rero imanza zizoja muri sentare y'intango zizobanza kuja mu bahuza. Ico rero kiratuma amatata azoja muri sentare azoba ari amatati ubwa mbere ya asana yagoranye, hanyuma ubwa kabiri azoja muri sentare afise amatata azoja muri sentare afise intumbero yorohereza umucamanza. Ico rero carahindutse ni za mpinduka ziba novuga ntiziri à cheval kuri code de procédure civile. Iki gitabo turiko turavuga ko no munsi hamwe n'ico gitabo ca mbere nari natanguye mvuga yuko gifatanye n'iki ca code de procédure civile, naho mu vy'ukuri bidafatanye gusa bifise ivyo bihurira ku ico ca code de l'organisation et de la compétence judiciaire, igitabo c'amategeko agenga ingene amasentare n'ububasha bwayo. Rero iyo umuntu agiye gushinga urubanza hariho ivyo mugenzanje ahejeje kuvuga, hariho uwo bita juge de mise en état arafata ivyo mwamutuye akabishira hamwe mbere hamwe agafata n'ingingo nko kuvyerekeye nk'iyo hari imanza urubanza rurenga rumwe akavuga ati izimanza turazitandukanije, izimanza turazishize hamwe. Ivyo ni ibintu ashobora gufata kandi agatanga n'ibiringo vy'ukuntu urwo rubanza rutunganywa imbere yuko ruja kuburana. Ivyo bigatuma bimwe twamye tubabwira les longueurs de la procédure, bimwe vyahora bituma bene igihugu ababuranyi bidoga bigabanuka kuvyerekeye ukuntu imanza zimara igihe kinini. Sinzi ko twoja kuco no kwita les aspects techniques z'ukuntu urubanza rushingwa. Tugiye muri izo aspect technique z'ukuntu urubanza rushingwa hariho uburyo butatu mugabo sinibaza ko arico kibazo mwashatse kumbaza. Ico kibazo nashatse kubaza mugabo wacishuye neza kuko wagihereye mu mizi. Muri make tutarinze kurondogora hariho bo bita juge de mise en état, uwo aranatanga impanuro ku baburanyi akanabaha intumbero. Ico ni ikintu bakuye cyane ahanini muri iyi system, muri ibikorwa muri ibihugu duturanye, ibihugu bya East African Community. Ego aho usanga umucamanza ahari yabikorwa n'abanditsi b'imanza, mugabo abanditsi ntibakora akazi kako ngaho, ugasanga arashobora guha intumbero umuburanyi ku buryo umuburanyi adaheza ngo agende kugora cyane umucamanza aca urwo rubanza. Ico rero dupreciza ngaho, ico twokongera ko gikomeye nuko umucamanza kugira ntazogende guca urubanza afise hasanzwe ahengamiye, iyo yakoze ico bita mise en état no kuvuga gutunganya urubanza, no kuvuga nko kugorora amatati imbere yuko umucamanza azoca urubanza aruroha. Uwo mucamanza yabikoze le juge de mise en état ntaheza ngo aje mu bacamanza canke ngo abe umucamanza azoruca hageze. Bon, jewe si nashaka kuongera gose kuvyerekeye ingene umuntu yitura ubutungane. Gusa bon nuko itwo turavuga bishasha biryoshe nuko umuntu uko yibuka kantu kamene kashako nakandi nuko nabonye n'igitabo kinini ariko uragihera imbere ukagica gato ukagica n'inyuma. Nuko nabonye cyane gose muri iki gitabo iruhande yuko bavuga imanza baragarukanye ikintu gikomeye cyane ku bantu batifuza kuja imbere y'amasentare. Barazanya ama procedure yose ayo bise conciliation, ari ama procedure arbitrage. Rero ndanatangara cyane uravye kitangene canditse uri kuraba nka chapitre yeke nka arbitrage, urabona nk'akaroro yuko bagerageje kwerekana uko kare tuvuze arbitrage ukuntu yagenda
wabura ico no kwita nka sentare iza gushimangira ibyavuye muri arbitrage n'ingene bizoca bigenda urabona yuko sentare nkuru y'igihugu izoshora kwikora ko nk'ivyo bintu hanyuma ariho n'ibindi bintu burya bikomeye cyane uriko uraraba bagiye gushiraho bimwe na bimwe bwa by'amadele ni ikintu kiremereye cyane urabona babyitane mu mavoie d'exécution urabona yuko nk'ikintu ibintu byerekeye bita ama prescription ni kiringo ntarengwa ko mu gihe utituye sentare canke utabigiyemo bizoca bihagarara nk'ibyo bita ibintu mobiliere no byitane nk'ibi bitembera imiduga n'ibindi bitandukanye mu gihe utituye nka sentare mu myaka nk'ibiri uzogaruka ibintu byerekere ibintu immobilier ni imyaka 7 ariko rogacu ubona n'ahandi kure bagiye kwandika bavuga bati nk'ibi byerekeye nk'akarorero imbere yo kudandaza nk'ibintu byo twita ama vente par voie parée ibintu birebire cyane bariko barabikora urabona ubu bararekura yuko abanza ko ico no kwita vente no kwita aho umuntu wenyene yifuza kudandaza ivyiwe abidandaza atawurinze kumusunika hanyuma agashaka gukoresha gikorwa rero nkavuga nti uriko uraraba ingene iki gitabo gitunganije ni kinini hanyuma ingingo ni nyinshi hanyuma kandi izi ngingo uko uzibona ni ingingo zivuga ibiringo ni ingingo zivuga ingene iyunguruzwa rigenda abinjiramo muri izo manza zitandukanye rero nkavuga nti utare umuntu nka twebwe iyo tuko turavuga nko kuri zino micro aho bitugora nkunda nk'akarona mugenzane nko tubare nk'akarora ati vuga nka exequatur na karoni haye imanza ziba zabaye inyuma y'igihugu aho bica bikorohera ariko iyo wagira kuvuga igitabo cyose urava hejuru gaca hagati ugasubira inyuma aho usanga igitabo kinini ya cyane yo nkavuga nti kiganiro vraiment ni ciza sinobesha ariko nkavuga nti harimo byinshi bisaba ko umuntu azogenda aracamo mu mizi buhoro buhoro ariko nagira ndakubaze aravuze akantu gakomeye cyane ako kantu gakomeye cyane nako sina kandi abantu bataba bifuza guca imbere y'amasentare nibaza yuko abo bantu bose bazaba bifuza guca imbere y'amasentare icambere bashaka kumanza ziba iz'umwanya muto zikashirwa mu ngiro mu mwanya muto sinje donc bikanyaruka kugira cyane nimba ari amafere yabo nimba ari ibintu bakora binyaruke bireke gufata umwanya muremure kandi bijishwe mu ngiro sinzi ko mwokwinjira cyane kuri ako kantu mukatubwira bishasha canke nimba byari biriho kugira abantu bakumve kuko murabizi no gushika ku rwego rugaragaza ati abarundi sinzi uko twavuye turafise ukuntu dukunda imanza gusa tugasanga ko ibintu bizomara imyaka 5-10 muri ko murabura bikaba ibintu birebire kandi bikabinjiza rwose ibuzima bw'isi yose murakoze cyane ubwa mbere nashaka gushimira mugenzanje ko akoze ku kintu gikomeye ca arbitrage na conciliation ubundi ngaha mu Burundi twarasigaye inyuma gose nariko ndababwira nti inyuma y'imyaka 18 haba hahindutse ibintu byinshi cyane ku isi fashe nko muri aka karere ahantu abantu bakineteza bavuga bati turaburana gushika mbere mu mici imwe mu Burundi bavuga ngo tuzoshika no muri yone naha mu Burundi hari abantu benshi bibaza ko muri yone baca imanza z'amatati cyane ivyo rero vyari vyaratuzingamitse gose ubutungane ari navyo dushima muri iki gitabo gishasha duhagarare cyane ku citwa arbitrage no gutatura amatati bikozwe n'umucamanza atarujya mucamanza bita le juge judiciaire ari abantu canke inzego zahurijwe ko n'ababuranyi ivyo rero vya arbitrage biratunganijwe neza cyane mu gice ca titre ya gatatu y'igitabo c'amategeko ubu rero mugenzanje yarahejeje kubishikiriza biratomoye neza yuko izo manza zija mu masentare zigiye gukurikizwa gusa abantu barashobora kumvikana dufate jewe na mwebwe dufitaniye amatati canke dufitaniye amasezerano ashobora kuzovamwo amatati turavuga tuti ko dufitaniye amasezerano reka twumvikane yuko mu gihe habaye amatati ntituzokwitura ubutungane kujya dusanzwe tubizi umucamanza kujya dusanzwe tumuzi ari le juge judiciaire suko ari umucamanza ari umuntu mubi mugabo dukeneye ubutungane bunyaruka kubera mu Faransa baravuga ngo mu Congereza justice delayed justice denied no kuvuga ubutungane butevye gutanga ubutungane gukora
busa n'ubutungane butahari ariko iyo mwumvikanye mukavuga muti tugiye ku rwego kanaka mu Burundi no munsi turacafise urwego sebak ukeneye impinduka mugabo turarufise rujejwe gukora arbitrage na conciliation hashobora no kubaho n'izindi mu gihe byoba ngombwa hanyuma hariho n'abashinga ntahe tuzi ku bafise ubumenyi bafise n'ubushinga ntahe abo turashobora kuvuga tuti bishitse duhuze bishitse hakaduka amatati hagati yacu haba mu masezerano yo gupanga haba mu masezerano y'urudandazwa no mu bindi tuzoca twitura abo bantu kandi ingingo bazofata turemeye kuyubahiriza kuyukurikiza bica bija muri sentare muri igihugu nivyo mugenza njeri yashikije naho nashaka guhereza ivyo biratomoye neza muri mw'itegeko ry'uno munsi mu gitabo mu gice ca gatatu ciri tegeko rishasha ubu ico kintu caravuzwe ko ku buryo bwisanzuye ku buryo twibaza yuko izo nzira zo gutatura amatati nka arbitrage conciliation muri ibi bihugu dusanzwe duturanye vyari biteye imbere uno munsi natwe tuzoronka aho duhagarara kugira dufashe bitera imbere ku buryo bijya vyuko imanza zimara mwavuze imyaka 10 ziramara na 30 na 40 kandi rutacitse gwagumye rubandanya ivyo ko vyoca bigabanuka abarundi bagakura mu mutwe kwama mu masentare gutyo bagitumuka batutera yego ico caratomowe neza murumvikana ingene muzoca kuri abo bashinga nta kuri abo bahuza mwumvikana imbere yuko mutabura gukora canke mwumvikana hatamwe kuboneka amatati uko arbitrage nk'akarorero yubatse murashobora kumvikana amatati ataraba mukabishira mu masezerano muti hadusa amatati tuzoja kwanaka canke tuzotora abashinga nta wotora umwe nanje ntoro umwe nyuma duhurize ku wa gatatu nabo batora uwa gatatu nk'akarorero mugabo biranashoboka ku bundi buryo bwa kabiri iyo amatati yadutse mukaca muvuga muti ako tuja hariya muri sentare ntituzi biberayo umucamanza mu butungane ashobora kuba afise amadosiye menshi n'ibindi reka turondere abantu baduhuze abantu baja hagati yacu guhuza gusa baducira urubanza gusa twemeranye yuko baramutse bafashe ingingo tuzoyubahiriza tuje mu butungane ariko tugiye gusaba kwikurikizwa yego ico kintu rero carakozwe ko gose ku buryo nariko ndavuga ntibwiyaguye uno munsi turabona yuko tutazoguma turi inyuma uko twahora muri kano karere no mu isi imbere nagira ngire gusa ico ndabunganira gato kubyaje kuvuga ubwa mbere no kumukengurukira kubera nagira mvuge nti kare aho twatangura mvuga nti nivyo n'umushinga manza mugenzanje ariko ikintu Imana ni yaramutije gato idakivuge ko yace muri conseil d'administration ya ILS ni urwego rw'abashinga manza bwo mu karere ka East Africa numvise ariko aravuga kuri arbitrage numvise yuko yarengeye gato ingene igihugu cy'u Burundi gikora kuko uri kurumviriza yavuze ico no kwita sebake hanyuma rero ariko aravuga sebake numvise yuko iyo sebake twako turavuga yavuze ukuntu ikora aravuga ati arabona yuko ikwiye impinduka gato kubera uravye ukurikira akora nibaza yuko atabarundi benshi bayitura hanyuma rero ari nakandi kanenge yavuze nipfuza kuvuga mu masezerano menshi abarundi dusanzwe dukora turi hano urabona yuko muri ayo masezerano kenshi tutigera dushiramwo ari bi clause ya nyuma yamivuga ati mbujya nindazo dutunganiza mu gihe twumvikanye cyo tutumvikanye rero kenshi abantu bakunda kwandika ati zoje imbere y'amasentare ariko ntibibuke yuko kuja imbere y'amasentare bitwara umwanya kandi mu byerekeye nk'iby'urudandazwa gusumba hoho biba bigoye cyane gusumba ahubwo jewe nuko turi mu kiganiro nashaka naho ntariko ndabaza atugirire experience ntoyi mushingwa manza Patrick kuko wewe yakoze gose kuvyerekeye yaciye muri ELS akaba mu rwego shingwa ntwaro uko yabibonye mu kindi gihugu kuko burya iyo twicaye nka twe turavuga igihugu cy'u Burundi biraryoshe cyane yuko iyo umuntu yatembereye akaba mu rwego shingwa ntwaro kuko ELS iyo ndayivuze nk'ubu uye twicaye hano si benshi bashobora kwitahura kuko ihuza ibihugu byose ubona bihagaze gutya rero bobo ndibaza nti nikihe kintu c'inyungu yoba yarabonye canke c'agahombo yabonye aravye ingene imanza zagenda ziraba ufatiye kuri kino kintu gishasha bacize muri kino gitabo ego uranyemera baje kibaza nije reka cagenda ego urakoze mugenzanje Hervé iki kintu ca arbitrage et conciliation ni kintu gikomeye gose mu isi y'uno munsi
mwisi y'uno munsi twebwe dusa n'abari baracuritse umutwe hamwe mu gihugu cacu tukibagira kuraba hirya no hino nagira ndababwire yuko nka Kigali canke Nairobi bafise ama centre d'arbitrage akomeye gose Kigali cyo hasumvya aho Nairobi ni Kigali no muri Cameroon nuko ari byo bita ama centre bilingue aho abifuza kuba arbitre mu gifaransa bikogwa mu congereza bigakogwa hanyuma bikaba bizwi ku isi yose yuko biruko ivyo rero biratuma amatati aba magufi amara umwanya muto hamwe usanga nk'umugwiza atunga aza mu Burundi canke umudandaza wo mu Burundi nyene ari ngaha mu Burundi avuga ati sinzomara umwanya munini muri sentare kubera niko bimeze uno munsi tubwiza n'icukuri uno munsi mu Burundi hari abadandaza ubona mu masentare gusumba mu vyashara vyabo ico rero ni ikintu kibi gose yari yavuze ati mu masezerano ajya mu mpera z'amasezerano abarundi bagiranira barakwiye kuza baribuka gushiramo icerekeye ingene bazota amatati azovyuka ashobora kuvyuka azotaturwa ico turagikeneye gose kubera uzosanga ugiye kubishira ku rwego rw'igihugu ko kuntu kutarondera gutatura amatati ku buryo bwihuse igihugu kidaheza ngo kironke abagwiza tunga abagwiza mwimbo niko numvise ngaha kuri no samirizi bakunda kuvyita abagwiza mwimbo bataba benshi n'ibikorwa byabo bitaba vyinshi mugabo iyo bamaze kubona yuko hariho un centre d'arbitrage nk'iyo sebac peut-être irénové canke iyindi yubakitse ku buryo bw'iyo y'Ikigali canke bw'i Nairobi canke muri bihugu vyose abantu bazoheza baze baravuga bati amatati yose yovuka hari abashinga ntahe harimo abanyabumenyi abanyabwenge harimo abantu bitonda bakomeye kandi barondera inyungu z'igihugu n'iz'ababuranyi ku buryo bwihuta aho bizotuma n'ubutunzi bw'igihugu bwisubunura kubera uno munsi n'ukuri abarundi ntibabibona gose mugabo imanza zirazingamitse iterambere ry'igihugu nagira ntange akaroro kuko akivuze neza nciye nibuka ikintu gisa nico dushikira nagiye kwiba c'indege mu minsi yarandiko ndarengana bisanzwe hajya buri hajya hanze baramyereka nk'akarati bubatse ikintu bita nka centre frigorifique n'akarorero nabonye hajya rero mpora nibaza kiyo habonetse nk'amatati y'ibintu nk'imiti ije irinda kuja nko muri frigo canke bazanye ibindi bijanye bashobora gushira hajya rero nk'iyo ugiye imbere ya sentare ukitura sentare igakoresha ya procedure yose asanzwe ateguwe aho rero nuca wibaza uti uko ivyo biri ngaho nuko ateza kuza ibindi bijamwo indani biteza gutuma ivyo bisohoka niho rero ucubona ati urudandazwa gukuri birasaba yuko abantu bamenya guhindura amasezerano bumve yuko amasentare n'ivyo arahari baranateguye n'ikindi nabonye ngaha bita amarefere ariko refere uko ndayizi cyangwa uko ndayibaza iguma ari sentare mu bisanzwe nkavuga nti ikereka avuga ni ciza cyane twige gukoresha izindi no kwitare mechanism zateguwe kugira ngo dushobore gutora amatati tutarinze kuja ahandi hagoye burya mava mwaza muti abashingwa manza mwoca mubura akazi camwe oya twe nta kibazo burya igikuru suko imanza zidindira n'igikuru uko imanza zohera ico nongera ko ndiko mumenyesha makuru aho akogena hereje ko abashingwa manza ntibabura akazi ahubwo akazi kabo karoroha gusumba kubera naho muri arbitrage muri conciliation ukeneye ko ubutungane bwawe bugukorera no kuvuga bwa butungane mwahitamwo bwa arbitrage bugukorera neza urazana umunyamategeko akavuga amategeko kubera nabajya babahuza bajya babatatura muri arbitrage ntibakora bivuye mu mutwe barakurikira barisunga amategeko no kuvuga ivyo ntibizotuma gose abashingwa manza babura akazi mbere bazona karonka keza kanyaruka batirirwa nabo baratonda mu masentare baronka umwanya wo kungura ubwenge bene igihugu n'ukutuba nikimene nabare naho urumva no turi kuri micro urumva akabandanya tuvugira nico ciza cogira uri mu gwego bivuze ko ico kintu kizofashagira ni kimwingira mu bagwiza tumba kiramutse kicumviswe n'abaturongoye abasanzwe bagwiza umwimbu abaserukira abadandaza n'abandi barakunda kuvuga yuko mu manza zacu gutuma abagwiza tunga bataza cane gushiramo amahera mu Burundi kubera abona yuko haramutse habaye ikibazo bizomera igihe kirekire ariko nagira mbaze bega mu gitabo caheze burya igitabo cyahe yatwishuye ko imanza zashobora kuba ari imyaka 30 ikintu kibabaje cyane uno munsi muri iyi bishasha umuntu avuga ati ashobora kwibaza ati urubanza rwanje ruvuye muri sentare y'intango
nkaba nunguruje nzoshobora kumara igihe kingana gute kugira ibintu vyanje donc uru rubanza rwanje rucike kandi ruje mu jewe ngira mpere aho yavugiye yakivuze neza ubwa mbere yavuze ati urubanza ahantu ha mbere ruzokorohera yahereye wumvirije neza muri ba bantu bita abahuza bajya rero bita abahuza ubaravye neza urabona namavuga nti nabantu baba ngaho nabantu bamenyereye aho hantu baba basanzwe bari tufate nk'akarero urubanza rw'itongo ritaswe tuvuge ruguru nk'ubu nk'akarero abahuza uravye ingingo bafata ni ingingo y'ababanyi si n'ingingo nuvuga ati ni ingingo y'ubutungane ariko n'ingingo ubona yuko abari icegeranyo bashize hamwe kugira bashobore kwereka sentare ati mu gihe hobaho uwunguruje ibyo mwogira ko vyobaye naco gituma ca byoroha ugiye muri sentare y'intango ucubona yuko muri kino gihe sentare y'intango nayo izoca yorerwa ko izo ifise wa mujije unique afise n'imisi 30 yo kwishura ku rubanza bamuhaye azobahejeje rero ugiye gato usanga ugiye imbere ya sentare nkuru y'igihugu iyo nayo bavuze bati azi bari rwego rwa nyuma nta cassation ikihari kandi hariho n'irindi teko bace bahindura twara twita twebwe reterurare ryahahora naryo nyene bace barikuraho rero ukabona yuko ivyerekeye vy'ibiringo ni ibintu binyaruka hanyuma rero n'ikindi gikomeye yari yavuze nifuza kugishimangira ni cerekeye juge de mise en état dukiva muri babahuza wo gishingisha urubanza uwo bita umucamanza juge de mise en état wewe icakora aranyarutsa akaraba yuko ivyo bariko baraherezanya bifise intumbero ni naho yavuze ikintu gikomeye yavuze atega wa mujije do mise en état ashobora guhagarika urubanza ashobora gusanga urwo rubanza ari urubanza rwari rwaraciye yandi masentare ashobora gusanga urwo rubanza hari ibintu bidakwiye biri muri go agashobora gufata ingingo inyaruka arico gituma je nibaza nti uriko uraraba mu kiganiro caciye imbere negeze kuvuga ati biragoye gose kuvuga uti iteko ryagiyeho ni ryiza canke ni ribi burya uriha umwanya yiteko urihaye umwanya abasanzwe bafise ubwo buhinga baragerageza bakagira ico bita evaluation bakaraba bati none inyuma y'imyaka 2 uya ryateko twashiraho ryamaziki nk'ubu niko karoro imwe ryaterurira nako ndavuga bararishizeho ariko ugiye kuraba mu nyuma bace basanga na revision menshi rero ico kibazo rero cace kibatera ingorane bavuga bati kurumba kare bari bakuye muri Cour supreme imanza bazi ngo batanze inyisho batanze ikindi kibazo kandi rero urumva leta igendera araba buhoro buhoro kureshwe guhindura amategeko ego warubajije ikibazo kiri précis aragerageje kucishura kandi acishuye neza mugabo nashaka kuvuga yuko uno munsi mpereye aho yahereje uno munsi haracari kare kugira dushobore kubona yuko koko hariho ivyamwa uko nyene tuvyiteze ico dushobora kuvuga gushika uno munsi ni kuvuga tuti imyitwarariko nyamukuru kuva ku mwene gihugu muto gushika kuri mu nzego zo hejuru nkuko nabivuze iyo myitwarariko twebwe nk'abahinga mu mategeko turabona yuko isa n'iyishuwe ibisigaye reka tubihe umwanya kubera ubu turi mu kwezi kwa kabiri iryo tegeko riracari ko riragira hari akabazo ka nyuma nagomba guhereza ko umwanya uratureka amahera yahora akoreshwa mu gushingisha imanza n'ibindi ntacahindutse bon mwene gihugu ndabiza haravuga ati none ko mutavuze ivy'uburyo navyo ego bon jewe ndaza kwishura za kumfasha mugenzanje ni chapitre bakunda kwita les frais de justice nanyene ibiri mwindani les frais de justice burya ahanini nta cahindutse uri kuraba ingene yanditse ariko kenshi burya les frais de justice zikunda guhindurwa nivyo bita ordonnance bari conjointe hagati ya ministre wa finance na ministre wa justice kenshi baba ariko baraba ingene ubushobozi bw'abantu bumeze ingene igihugu cifashe muri uwo mwanya ingene le budget baba bayiteguye muri uwo mwaka les frais de justice nico mbona gusa ico mbona ahubwo novuga kucerekeye c'uburyo aho leta ubona yuko yagerageje gufasha abene gihugu nuko ubona yuko ibintu byinshi bizobera impande yaho basanzwe baba uko uhereye ku muhuza ukaja muri sentare y'intango urona ko uguma hahandi nyende nta handi hantu uje ariko urumva kare twagenda muri sentare nkuru y'igihugu iri ku mugwa mukuru w'intara wava ku mugwa mukuru w'intara ugiye muri sentare isubiramwo hoho ugasanga ugiye ahandi hari intara ahantu hari hatoroshe kukure gusoma hariho n'ikindi kintu bakuyeho uburyo uri kuraraba
nuko tutavuze kose code d'organisation uriko uraraba gura uzoje muri cour supreme si bose bazojayo uriko uraraba amatati menshi ntazoja muri cour supreme arico gituma abantu hazogarukira abantu benshi barabaza ngaho ibujumbura urona ko batazoza urumva ya mahoteli bararamwo ya miduga barinda gufata wamanya barinda guta urumva amafrais de justice yagabanutse ico rongera ko nuko usomye ingingo y'amajana 333 y'iri tegeko turiko turavuga ko no munsi isa niyanditse nk'ingingo y'amajana 4 mu ryahahura ariko ushize hamwe ivyo mugenzanje hejeje gushikiriza kuvyerekeye kwegereza ubutungane bene gihugu vyakozwe muri iri tegeko kandi ku buryo buboneka urabona yuko hakacajamwo n'ico kintu ca juge de mise en état n'abacamanza begereye bene gihugu atari hamwe uva imakamba ahugiye kure uva nko mu Cibitoke ca Rugombo uza ibujumbura muri Ntahangwa biraboneka yuko iyi ngingo izotuma abantu bahora bashinga imanza bimwe vya kangeze bimwe vyo gushaka kuzirika ababanyi babo bizogabanuka kuko utsinzwe bisa n'ivyanditswe nko mw'itegeko ryahahora mugabo ubu ufatanije ivyo vyose mugenzanje yavuze biraboneka neza yuko abahora bihisha inyuma yuko imanza ziteba ubu bazotinya kuzohava bacibwa imanza zibatuma bariha ivyatakajwe mu rubanza kubera biratomoye gose umuntu yashinze urubanza kugira aho mbesha ubundi bigashika agatsindwa azoca acibwa kuriha n'ivyo uwo baburana yatanze muri urwo rubanza ivyo rero twe turindiriye kubona yuko rero n'akantu gakomeye turindiriye kubona gusa yuko mu vy'ukuri umuntu yatsinzwe urubanza aracibwa indishi y'ivyo uwo baburana yatanze muri urwo rubanza ivyo rero nko muri ibi bihugu bibanye n'ikintu gisanzwe gose no muri ya sentare y'akarere ESG ni ibintu bisanzwe gose ubu rero turindiriye kubona yuko kubera turabona ko inzego z'igihugu zabihaguruki turindiriye kubona yuko abacamanza bazobikurikiza aho umuntu agutwara mu butungane muri sentare kugira be aragusesaguza kugira be uburahomba uno munsi azotinya kubera ubutungane iyo bubaye bukozwe n'ingoga biratuma n'ingingo zikurikizwa zategerezwa gukurikizwa iyo ngingo rero mejeje kubabwira izotuma nkeka abacamanza babifata mu minwe bagakubita intahe mu gahanga mu bahanga n'abanyagihugu bakitonda bakirukira birukira misi yose imanza amasaha rero ndabona aturega ntidushoboye kuvuga vyose kuko nkuko mubizi igitabo n'igitabo kinini cyane ariko ndizera ko mwagerageje kuvuga abadukurikira bagerageje gutahura barumva ibi na biriya kugira bashobore gutahura ibiri muri iki gitabo gishasha nizera ko tuzobandanya kugira babandanye batahura babandanye bumva naho tutobivuga byose dushobora kubivuga byose intumbero ya kino kiganiro nuko mwumva by'ukuri nyamukuru ibintu biba bihari mugabo kandi bakirukira bakaja bakitura abahinga b'amategeko kugira ntibasange nkuko nkunda kubivuga baguye mu kiyaga babyita ikiziba bakore ibintu batabizi kandi abategeko yo bakita canke yo bakingira ndabashimira rero kubona mwashobora gufata umwanya wanyu mukaza murakoze nyakubahwa mumenyesha amakuru kandi turakengurukiye isamiriza imbonesha kure Kazoza FM kuri iyi initiative y'ibi biganiro ni ibintu bikenewe gose kandi twebwe turaronka uburyo bwo gushobora kunganira leta no gufasha bene gihugu kugira babone akamaro hamwe n'impinduka ziriko ziraba mu gihugu kuri uru rwego rw'amategeko eko naje nagira nkenguruke ku tumire mwaduhaye kuko izi mpinduka ni shasha cyane hanyuma uno munsi mvuga ko mwanteye iteka mwashoboye gutumira Patrick hama ikindi nagira nsabe munyemereye urumva ko Patrick yashoboye gushika hano kuko wewe ari mu rwego gato runkurira mu rwego rw'abashingwa manza yuko yodusabira abashingwa manza bakaza barazabura ibintu biganiro kugira ngo kuko wewe ijwi ryiwe rishika kure gusumba kugira ngo bashobore kwigisha abo bene gihugu bike batazi murakoze cyane bakunze bakurikirana manda imukurikirana ibiganiro bya Kazoza FM ibyo kugwiza umwimbu tuzosubira ku munsi wa kabiri kurikira murakoze cyane